Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 31/0/2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze ndakwifurije kubandanya uraruranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ya kano kanya rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaraye ahagaritse ingingo yariko irateza induru mu masoko. Ingingo yiwe ikaba igira iti: umukuru w'igisagara ca Bujumbura haramenyesheje abadandaza bakorera mu masoko yubatswe na leta yo mu gisagara ca Bujumbura ko iyi ngingo yo kubisikanya mu bibanza vyo kudandarizwamwo ihagaritswe. Abadandaza b'ukuri basabwa kuguma mu bibanza bari basanzwe badandarizamwo. Vyinshi kuri ino ngingo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bariyamiriza ugushaka kwa CNDD-FDD ko guhamba amasezerano ya Arusha bakaba batabaza. Mu ntango z'uwo mwaka imigambwe itatu itavuga rumwe n'ubutegetsi, urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi n'umurwi ugizwe n'abakunda igihugu barandikiye ikete abagize uruhara mw'ishirwaho ry'amasezerano ya Arusha. Bavuga ko barajwe ishinga n'ishaka ry'umugambwe CNDD-FDD ryo guhamba amasezerano ya Arusha. Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka y'u Burundi akaba ari umwe mu bayagize uruhara mw'ishirwaho ry'amasezerano ya Arusha, aho avuga ko ibiriko biraba hataho bitandukaniye n'ivyariko biraba imbere y'uko ayo masezerano ashirwaho. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi bavuga ko badashobora kumara ukwezi bivuye ku iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa. Bemeza ko kugaburira umuryango ubu ari agacamutwe. Imiryango myinshi ivuga ko itagishoboye kugaburira neza abana bayo. Ugiye ku isoko hibonekeza ko ibiciro vy'ibifungurwa biguma bihindagurika. Hari ubwoba ko hamwe ibintu vyoguma uko biri ubu abantu bashobora kwicwa n'inzara. Ni wo mubabaro ugaragazwa n'umuvyeyi yari avuye ku gasoko ko muri karitiye abamwo. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko igoma muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo haheze umunsi wose hata pikipiki yunguruza abantu. Abipakiza bariyamiriza ingingo yo gushinga isaha yo guhagarika akazi yafashwe n'abategetsi. Ibikorwa vyarahagaze kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29/0 mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibiro vy'abajejwe intwaro, ibisata bikuru vya leta, amashure, amamangazini, amasoko n'ibindi vyari vyugaye gushika isaha 6 zo kuri uyu wa mbere. Vyatumwe no guhagarika imirimo vyakozwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki basanzwe biyamiriza ingingo yafashwe yuko baba bahagaritse akazi gushika isaha 12 z'umugoroba. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ano makuru ku buryo buramvuye rero ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaraye ahagaritse ingingo yariko irateza induru mu masoko. Ingingo yiwe ikaba igira iti: umukuru w'igisagara ca Bujumbura haramenyesheje abadandaza bakorera mu masoko yubatswe na leta yo mu gisagara ca Bujumbura ko ingingo yo kubisikanya mu bibanza vyo kudandarizamwo ihagaritswe. Abadandaza b'ukuri basabwa kuguma mu bibanza bari basanzwe badandarizamwo. Iyi ngingo ije guhagarika akajagari kari kamaze iminsi mu masoko kavuye ku ngingo zivuguruzanya z'abakuru. Perezida Ndayishimiye yari yamenyesheje ko abadandaza mu masoko aribo bagiye kuba bene ibibanza maze bakariha OBR.
Aho ni mu gihe abatari bake usanga bapanze ibibanza bifise abandi bavyanditsweko. Ubu vuba naho hari hasohotse ingingo ivuguruza Perezida Ndayishimiye ikavuga ko bene ibibanza ari bo babigumana. Kuva haje iyi ngingo ya kabiri, amasoko makuru yose yo mu gihugu yadutsemwo induru. Bene ibibanza bariko barasohora ababapangiye babahora ko bemeye kwiyandikako ibibanza. Izi nduru zirahagaze ariko hazogumaho ibibazo vy'abari basanzwe banditswe ku bibanza. Usanga barabirihiye mbere no kuvyubaka ugasanga barasizemwo uburyo butari buke. Harakenewe inama yohuza OBR, abatwara intara, bene ibibanza n'ababapangiye maze hakaboneka umuti urama. Badandaza, iyi ngingo ya Mairie de la Ville mwayakiriye gute? Ese mu ntara hagati ho hari ikirahinduka? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo mu yandi makuru kandi, abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bariko bariyamiriza ugushaka kwa CNDD FDD ko guhamba amasezerano ya Arusha, bakaba batabaza. Mu ntango z'uwo mwaka, imigambwe itatu itavuga rumwe n'ubutegetsi, urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi n'umurwi ugizwe n'abakunda igihugu barandikiye ikete abagize uruhara mu ishirwaho ry'amasezerano ya Arusha. Bavuga ko barajwe ishinga n'ishaka ry'umugambwe CNDD FDD ryo guhamba amasezerano ya Arusha. Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka y'u Burundi, akaba hari umwe mu bagize uruhara mu ishirwaho ry'amasezerano ya Arusha, avuga ko ibiriko biraba hataho bitandukaniye n'ivyariko biraba imbere y'uko ayo masezerano ashirwaho. Atanga akarorero k'ikumirwa, amabi, inyuruzwa ry'amatungo ya leta, ibiturire, guhirika ubutegetsi kugira ngo abantu bashike ku butegetsi, ivuka ry'imirwi yitwaje ibigwanisho, ubukene budasanzwe. Mu kiganiro yahaye SOS Media Burundi, natwe dukesha iyi nkuru, umushingantahe Ngendakumana yaserukiye abateye umukono kuri urwo rwandiko, avuga ko bariko berekeza ku kugira Uburundi igihugu nyaco. Mw'ikete ryandikiwe umugambwe seneri wo Rudende uri ku butaka bw'u Burundi mu yasinye urwo rwandiko rutabaza rwarungikiwe abagize uruhara mu ishirwaho ry'amasezerano ya Arusha, harimwo Nations Unies n'ubumwe bwa Afurika. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse avuga ko habaye ukwiyunga no kugira urunani n'imirwi y'iterabwoba, akita ishirahamwe rijejwe kunagura amasezerano ya Arusha nk'ishirahamwe ritemewe n'amategeko. Nayo kandi mu yandi makuru, abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko badashobora kumara ukwezi bivuye ku iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa. Bemeza ko kugaburira umuryango ubu hari agacamutwe. Imiryango myinshi ivuga ko itagishoboye kugaburira neza abana bayo. Ugiye ku isoko hibonekeza ko ibiciro vy'ibifungurwa biguma bihindagurika. Hari ubwoba ko hamwe ibintu vyoguma uko biri ubu, abantu bashobora kwicwa n'inzara. Niwo mubabaro ugaragazwa n'umuvyeyi yari avuye ku gasoko ko muri karitiye abamwo. Uwo mukenyezi asigura ko yari yagiye gusuzuma ko umukozi wiwe amufasha guteka atarengeje urugero, igihe yariko asigura amafaranga yari yakoresheje mu gitondo. Ubu turya nabi. Ingorane nuko hatawushobora gusigurira ivy'abana bacu badatahura izo mpinduka. Nk'akarorero, nta gasosi tugitegura iwacu kuko birazimvye cane. Tuyisubiriza ivoka riherekeza umuceri n'ibiharage ku bihumbi 20 vy'amarundi. Ntawushobora kugaburira abantu na bane. Uko akaba ariko hashimangira. Ihindagurika ry'ibiciro ku masoko biratandukanye bivanye n'ibidandazwa, nk'uko SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yavyiboneye. Ikiro c'umuceri kiriko kiraduga mu gihe ikiro c'ibiharage gisa n'ikigomba kumanuka. Igiciro c'ikiro c'umuceri urimwa mu Burundi caduze hagati y'amajana 2 n'amajana 5 y'amarundi. Umuceri urangurwa muri Tanzania waduze hagati y'amafaranga amajana 5 n'igihumbi y'amarundi. Izo mpinduka zimaze ukwezi kumwe. Igitangaje, ikiro c'ibiharage kiriko kiramanuka. Ivyitwa jeune vyamanutse hagati y'amajana 3 n'amajana 5. Kinure uko nyene. Abadandaza bemeza ko ibiciro vy'ibiharage bishobora gusubira kumanuka kandi mu minsi iri imbere. Ibitunguru n'itomati birazimvye muri iyi minsi kubwo abakozi bo mu bikoni.
ubuheruka umukoresha wanje ntiyemeye ivyo ndamubwiye kuko mu kiringo kidashikana ukwezi nagwije na kabiri amafaranga bampa yo gutegura isose y'itomati n'ibitunguru. Ivyo ntibimenyeshwa n'umwe mu bakozi bo mu nzu. Ikiro c'inyama cari ku bihumbi 13 kirashobora gushika ku bihumbi 16 imbere kigashikana n'ibihumbi 18 mu minsi mikuru nk'uko bivugwa n'abasumyi. Tumubajije umwe mu badandaza yatumenyesheje ko adashobora gukora ahomba. Dushinga ibiciro twishimikije uko twaranguye. Dukurikiza ivyo kugira ngo ntidukorere mu ruhombo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe. Urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru y'ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.